Mu gihe himirijwe kwinjira inyubakwa zitandukanye zubatswe mu ntara ya Bujumbura, izo nazo akaba ari inyubakwa y'ubuyobozi bw'indero mu ntara, inyubakwa y'uburaro bwa buramatari, inyubakwa y'uburaro bw'ingenzi ariyo hoteli ya komine Isare, hamwe n'ibanki Bankobu igisata co mu Rushubi. Musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru ahamagarira abenegihugu kuguma bitwararika ibikorwa rusangi kuko ariyo soko ry'iterambere rirama. Turiko turarushimira cane kuko ni Burundi bw'uno munsi bukaba Burundi bw'ejo, barakoze cane. Nibamenyesha ko amatafari yose yubatse zino nzu mubona ngaha hariho bayafyatuye mu bikorwa vyo muci. Turabashima turabakengurukiye kandi n'ubunyubako bane bakora cyo gituma tubana tubaka n'izindi. Rero duhamagara abenegihugu bacu gukunda ibikorwa vyaye vyo kubaka inyubako rusangi, vyaye vyo gukora ibindi bijanye no gukinga ibidukikije, igikorwa vyose vy'iterambere rusangi bahamagarirwamo babikore babikunze kuko nta bandi baza guteza imbere uburere bwacu ni twebwe nyene kandi turi kumwe twese birashoboka. Mwomenya ko izo nyubakwa zigeretswe rimwe kandi kuretse inyubakwa ya Bankobu yaje kugira ngo ivunirize urugendo abenegihugu bitura iyo banki i Bujumbura, izindi zavuye mu maboko y'abenegihugu biciye mu bikorwa rusangi, kandi ko izo nyubakwa zimirije kwinjirwa icese kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.